bisabwe n'umwepiskopi mukuru wa diyoseze nkuru ya Gitega nyenicubahiro Musenyeri Bonaventura Nahimana abicishije mu rwandiko rwo kwigenekerezo rya 15 Kigarama umwaka w'2023 aserura ibyifuzo by'abasaserdoti n'abakristu b'iyo diyoseze, ubuyobozi bw'igisata ca papa kijejwe ibyo gusenga no gutunganya amasakramentu bwishimikije ububasha buhabwa na nyir'ubweranda Papa Francisco burahaye isengero y'Imugera yitiriwe umweranda Antoni w'Ipadua izina n'iteka rya Bazilike Ntoyi. Hamwe n'ibyiza byose by'amasakramentu n'amategeko agenga liturujia bijanye n'iryo zina, bigizwe hisunzwe amabwirizwa y'itegeko ryo kuwa 9 Munyonyo 1989 yerekeye gutanga izina rya Bazilike Ntoyi. Ibindi byose biteye kuri iyi ngingo birahagaritswe, byemejwe kuwa 12 Nyakanga umwaka w'2024 ku musozi wo kwizina ry'Eranda rwose rya Mariya ku cicaro cy'igisata ca papa kijejwe ibyo gusenga no gutunganya amasakramentu. Karidinali Arthur Roche, umuyobozi w'igisata ca papa kijejwe ibyo gusenga no gutunganya amasakramentu, Victor Francisco Viola, umwepiskopi mukuru akaba n'umunyamabanga w'ico gisata. Dukomera amashi umukama.